hariho ibindi twebwe turafasha abantu bafite impano zo kuririmba bakaririmba tukabasorera indirimbo tukabafata mu mugongo bagashika kure. Hariho impano zo kuririmba turazifata mu mugongo, hariho impano zo gukora amafilme turazifata mu mugongo, hariho abantu bashaka ko tubategurira amaproje baraza tukabategurira amaproje hama bikagenda neza kw'isi yose. Nukuvuga aba diaspora barashobora kuba bari hariya mu gihugu bakambira hamu justement mfise $2000 rero nshaka gukora proje mproposa idealement proje iri innove nshasha mu gihugu yonyungukira aba ariyo ngira gute nkora ivyo turamutegurira proje tugashiraho. Hariho n'abajene bahora batwitura bakagira nshaka gukora uyu mugambi wunyandikire ndawujane muri payeje ba finance turabubandikira bagashika ku ntumbero. Ibindi dukora ni ama counseling yo muri business. Umuntu ashaka gukora business aratugana tukamuha umwanya n'ivyumviro tukamwereka ivyumviro uburyo yokora, kandi benshi baragaruka badushimira twama tuvuga ati muzodushimira mu nyuma uzubona bagaruka bakadushimira. Rero muri rusange muri Hams Harvest dukora ibintu byinshi bigiye bitandukana. Je suis capable yo gucreer akazi no guha akazi abandi abantu plus de 30 personnes bahembwa kubw'ubwenge bw'iwanje no kubwo gucreer akazi kiwanje. Urumva nta n'ibitaro bike vyonshobora kumfasha, n'ibitaro muhora mubona nkoramwo mba ngiye kubafasha service kubwo gukunda amagara y'abantu. Simba ngiye ngo numushahara bampemba uti abantu bakwiye gufungura ivoka n'urubuto rwayo, ndasirinya n'urubuto rw'ivoka kuko hako urya ivoka ugata urubuto wotuma irya voka ujugunya ugaca wirira urubuto. Urubuto rw'ivoka bariko baradukurikirana bomenya ko rukora mu bintu vya cancer kurusha ibindi byose biri naturel. Rero ubudafungura urubuto rw'ivoka c'est trop dangereux. Uti ikindi ca kabiri urubuto rw'ivoka rurimwo fere nyinshi rurazana amaraso cane. Aba mama bafise inda barakunda kubura amaraso bakavyimba n'ibirenge n'ibindi. Mugabo I beg you please koresha urubuto rw'ivoka muzodushimira mu nyuma. Tubanza tumenya cancer ni iki. Umuntu agwara cancer iyo vyagenze gute mu mubiri. Burya cancer mu majambo make cyane mu ijambo rimwe ni multiplication des cellules incontrôlées. Cancer ni multiplication des cellules incontrôlées. What's up my people, mumeze neza, James neza. Ni wa muhungu wanyu Elvis Blight, akabiri gato gatekeye Imana nini. Behind camera mukaba muri kumwe na Carlos. Ndibaza uniforme muyibonye muca mwibwira uwo ndiwe. So rero tukaba dutumbereye aha mu Gasenyi ahantu bita kuri Sinai Hotel ku bantu baje kujya Masaro. Tugamuka mubona umutumire wacu nga anye sindamuvuga mu izina muramuzi yaramamaye mu gihugu cacu hanze y'igihugu baramuzi sinida kumuvuga mu izina n'umunyakubaha cane arashobora kubidondora. Ok, merci beaucoup. Nitwa Ernest Nibigira. Abantu benshi banze ku izina rya Hamu. Sanzwe nzwi cane ku nk'umumetre cuisine. Sanzwe ndi umumetre cuisine mugo hambavu y'ivyo ndi umuganga navyo barabinzi ko cane. Je fais nutrition et diététique bisigura ko ndi umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa. Juste ndakuvura nkuvujije imfungurwa nubwo niyi miti yindi ndayizi mugabo exactly unkubise iwanje nukukuvura nkoresheje imfungurwa muri make nduyo nkaba ndi umurongozi wa Hams Harvest wishira hamwe Hams Harvest bakunze kubona rikora ibidasanzwe mu gihugu. Nibaza ko it's enough. Yes, murumva presentation yiwe imeze neza arabidondoye. So naje nawe mubona ubonye ndi muri kano kazi uyu mwambaro nambaye ndawukesha metro wacu niwe yanyigishije n'umwigisha mwiza mbo metre tukubaza ikibazo gitoyi eske muri kino gihugu cacu cy'u Burundi twumvise neza urafise
urigisha n'ivya cuisine sivyo eske nizahe mingo nihe hantu hoba hari ivyo bigo ico kigo cawe icicariro canke ishure ahantu bigira ku buryo umuntu wese ari mu mingo zitandukanye ashobora kuvuga ati ahantu ndahegereye reka ngende naje bamfashe mu bijanye na merci beaucoup ni kibazo ciza ini Bujumbura turakorerayo na ruguru turakorerayo no kwisi hose turakoreraho ini Bujumbura dukorera mu Kanyosha mu Buyenzi mu Carama na kuri Gare du Nord hamwe ni Gitega hamwe na online muhora mubona ko n'abazungu baza kuronka ama certificate ini Bujumbura bize bari muri Hollande muri za Amerika no kuvuga baba bize online hama hageze gutora ama certificate bagaca baza kuyatora mu gihugu rero uko niko tubafasha dufasha abirabura n'abazungu dufasha kwisi yose mugabo abino ibujumbura barashoboye kudushikira mu Kanyosha kuri paroisse nkuru mu Buyenzi kuri lycée municipal Buyenzi kuri Gare du Nord imbere ya BCB kuri lycée technique de la Plaine hamwe no mu Carama kuri Kanganais n'Igitega impande ya Terezia Hotel online naho tuba tuhari imisi yose muri rusangi na ego Igitega hoho bimeze neza kuko umu journaliste wanyu narahashitse narabonye abanyeshuri baho babikunda kandi si bake bavyitabira ari benshi ego so none maître iyo umuntu yumvise Ham Harvest yumviki iyo yumvise Ham Harvest en fait iyo Ham ni abbreviation harvest naho ni ivyimbugwa murazi ko na Bibiliya itubwira ngo ivyimbugwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake rero harvest harakwiye kuba harvesters abimbuzi benshi kuko ivyimbugwa ni vyinshi mugabo Ham ni HAM bisigura ko hash ni ability humble m mature nibaza ko bisiguritse ivyo bintu rero muri rusangi iryo zina ryose Ham Harvest ni insiguro ndende iri mu ubwenge twoshobora gusigura nk'isaha yose mugo muri rusangi nsiguye mu majambo uko nuko bimeze mugabo tugiye mu nsiguro naho nibindi bintu kuko mvuze ivyimbugwa wewe uri cimbugwa canje kuko warize muri Ham's Harvest ndakwigisha gukora amagato gukora amasabune and so on nibindi wewe uri cimbugwa canje kandi resulta uzokora wana utanga ama business uronka amahera ivyo navyo nivyimbugwa tuba turondera kuko dushaka ko every person in our country ashobora kugura kubwenge agakora ama projet akoresheje ubwenge bwiwe rero ivyo nivyo vyimbugwa dushaka impano dufise ni nyinshi mu gihugu mugabo unfortunately malheureusement ntidutera imbere kukubera tudafise abazitugaragariza canke abadufata mu mugongo rero iyo tubonye hariho abariko baratera imbere canke abariko bariga bakamenya ivyo byose nivyimbugwa vyacu mugabo aba bose biga kwisi yose nivyimbugwa juste iryo jambo Ham's Harvest risigura ibintu byinshi cane twosigura nk'amasaha abiri hama ikindi kibazo no kubaza maître kiravuga ngo mbega ibikorwa vya Ham Harvest hari ibindi bikorwa biri behind vya Ham Harvest eske twumvise Ham Harvest twumve cuisine yonyene ibijanye na cuisine canke hariyo nibindi bikorwa biri muri yo company nyene Ham Harvest dukuyemo ibijanye na cuisine justement c'est comme ça hariho ibikorwa byinshi biri hambavu y'ivya cuisine urabona ko namwe mwize nutrition
cuisine na entrepreneuria bisigura hariho ivyo gwikorera imigambi ivya nutrition n'ivya entrepreneuria. Ivyo rero muga uvyize hariho ibindi twebwe turafasha abantu bafise impano zo kuririmba bakaririmba tukabasorera indirimbo tukabafata mu mugongo bagashika kure. Hariho impano zo kuririmba turazifata mu mugongo, hariho impano zo gukora amafilme turazifata mu mugongo, hariho abantu bashaka ko tubategurira amaproje baraza tukabategurira amaproje hama bikagenda neza kwisi yose. Nukuvuga aba diaspora barashobora kuba bari hariya mu gihugu bakambira hamu justement mfise $2000 rero nshaka gukora proje mproposa idealement proje iri innove nshasha mu gihugu yonyungukira aba ariyo ngira gute nkora ivyo turamutegurira proje tugashiraho. Hariho n'abajene bahora batwitura bakagira nshaka gukora uyu mugambi wunyandikire ndawujane muri payage ba finance turabubandikira bagashika ku ntumbero. Ibindi dukora ni ama counseling yo muri business. Umuntu ashaka gukora business aratugana tukamuha umwanya n'ivyumviro tukamwereka ivyumviro uburyo yokora, kandi benshi baragaruka badushimira twama tuvuga ati muzodushimira mu nyuma uzubona bagaruka bakadushimira. Rero muri rusange muri Hamz Harvest dukora ibintu byinshi bigiye bitandukana. Ntimwibagire ko dufasha tugakurikirana abantu kubijanye n'amagara yabo, abari mu gihugu n'abatari mu gihugu. Ubugwaye diabete hariho urugero agera ko tukayimuvura agakira, mugo hariho n'urugero agera ko abatagikira mugabo tugaca tumukurikirana nk'aba nutritioniste akabaho nk'utayigwaye kandi yaragwaye diabete canka abapertandi n'abandi bashaka konda no kuvyibuha n'abandi bagwaye izindi ngwara. Ivyo abantu bataramenya nuko bazi ko zitavugwa n'imfungurwa, mugabo ndakurahiye no kwa muganga biranka mugo bagarutse iwacu tugaca tubavura mu mahoro n'umutekano. Rero dukora ama service menshi hambavu yibi vya cuisine n'ivya nutrition. Ikindi turafasha kandi abantu bafise impano zo gukina imipira, hariho ama equipe nuko dukora byinshi muri Hamz Harvest. Hama Maître urabizi abarundi uburyo tumeze, abarundi tuja mu kintu twabonye benefice yacu inyungu yacu. Okay, kugira umuntu ashobore kwinjira mu kintu cawe ubwa mbere na mbere ikintu umanza umwereka inyungu. Aha tinzokungukira hehe, ibintu bizonshikana hehe. Okay, umuntu yize muri Hamz Harvest nk'amatire nk'abiri canke atatu yokunguka bikagira ico bimumariye mu buzima, woshikiriza kuri televiziyo yacu kugira bimotive n'abandi batari bafise ivyo vyiyumviro, boshobora kuza nabo kwiyandikisha hama nabo bakaba muri iryo shirahamwe. Inyungu justement inyungu ni nyinshi cane, mbere weho urabizi kuko waraciyeyo. Icambere fesri Bibiliya itubwira ngo igipfu gikengera inyigisho. Nukuvuga imisi yose uziruka ku mahera utirutse ku mwuga canke kuri experience y'ikintu it's no use, ntaco bimaze. Ariko fesri banza uwige. Nk'ubu justement wewe bagutoye ati ja muri Club Direct Tanganyika gukora service y'amagato, urabishobora kuko waravyize muri Hamz Harvest. Ikintu cambere rero tubamarira nukubaha ubwenge, inyigisho, ubumenyi bukurikiranye na certificate. Urashobora kuja muri Club Direct Tanganyika bakakubwira zana icemeza ko wize, ucutanga ijya certificate twaguhaye, hama apart yaho bakaraba experience ufise. Regerema arashobora kudukorera gato y'umukiriya, arashobora gukora gato y'umukiriya. Icambere rero nkuko Bibiliya ivuga ngo igipfu gikengera inyigisho, icambere tubaha ni inyigisho. Ico kirahambaye cyane. Hambavu y'inyigisho murabona abiga iwacu biga bafungura, we watondanye isahani
nikiyiko amezi 3 yarinze ahera ufungura uguta ivyo utetse ibisuguti ukacubirya utetse amasabuni ugatahana kuyoga nawe uba nicara imbere warabibangamira ndarakubona ariko reyerma iyo nayo ni avantage urabona baratubyibuhirako abantu je nk'ubunye ibiro nazananye muri Ham Harvest sivyo wasubiranye inyuma kubera iki wagumye ufungura ukora mayonnaise ufungura niyo mpamvu waguma uzinduka ukicara imbere rero niyo niyindi avantage hambavu yaho kukubera amezi 3 atari sifiza kukugira tugukure mu impano duhejeje urinjira mu ishirahamwe so ati urabona aba bose bigisha muri Ham's Harvest bigisha mu ntara zose twigishamo nta numwe aba yavuye ku ruhande nukuvuga bagiye barava muri aya ma promotion tukabona uyu muntu afite impano reka tumurokrite tumuhakaze tukamusinyisha kontra agakora mu ishirahamwe gutyo agatera imbere mu ishirahamwe hama ikindi turabaha amastage professionnel twebwe turonka amakomande menshi y'amamarche n'amagato waba abantu bize muri Ham's Harvest turabarokrita tukababwira ati ingo mwige hano ingo tubakoreshe stage kukugira mugire experience irenze iyarya amezi 3 tuba twabigishije ikindi kwisi yose baratuza urumva ko twigisha n'abazungu baratwemera kugira mu yacu twarabonye y'abazungu urabona ko banashinga intaye bavuga ati muri Holland turateye imbere kubwishira hamwe Ham's Harvest cyane ku bisuguti nukuvuga bagashimika ti aho dukorera muri company dukora ama projet kubwa Ham's Harvest rero abo isi yose baradusaba abakozi baro batubwira ati turashaka nk'abakozi 40 dukoresha muri Kenya kandi bagahembwa amahera menshi uyahakaruye mu marundi usanga ari beaucoup de millions ugasanga bahembwa mu 10 millions 15 millions par mois nukuvuga aho ntitwigera dukura abandi hanze tuzana babandi bo muri Ham's Harvest twakoresheje tugaha experience akaba aribo turungika aho badusaba ubuzi nino haraba diaspora bava hanze bagira ati ntatekewe n'umuntu wo muri Ham's Harvest ntibimanuka tugasha turungikayo abandi kuko jewe sije noguma ngenda ndumuganga mba ndiko nakira abantu benshi mba ndiko ndafasha abanyagihugu mugabo hariho imanza ngenda mu kuko ibyo guteka ndabikunda cyane mugabo hariho ikindi gihe mfatirwa nkarungika abo muri Ham's Harvest rero izo zose ni opportunity duha abantu bize muri Ham's Harvest ikindi nuko hambavu y'ivyo abayize umuntu abafise impano muri wiwe ihushanye n'amashuri yize urashobora kwiga ibya doctora mugabo ugasanga impano yawe ntiri muri ivyo bintu byo kuvura impano yawe ugasanga yari kuririmba rero turakubyazamwo tubonye ufise impano yo kuririmba turakuorienta turagufata mu mugongo tukakwereka iyuja kukugira impano yawe yo kuririmba itera imbere juste turabafasha bidasanzwe muri Ham's Harvest ane metre kuri ico nyene waruvuze eski woba mu mashuri wize tufate amashuri ya Humanité Université eske uba warakwirikira ibi uri kurakora nivyo uri kurakora ubu unye nivyo wakwirikiranye mu vyigwa vyo mu mashure canke nawe warahejeje amashuri wiga bimwe uca wiro tuva muri wowe nyene ukora ibi inye nivyahura nivyo wize mu ishure ugasanga nk'ubu unye wize science sinzi ico wize ariko ikintu ndiko ndabaza ni narabikombiye nivyo nize mu mashuri canke n'ubuzima bwagukubise nabi ubona canirwa mu bindi cangira mu bindi uvuga ati je ndaguye aha Imana niza izonshikana justement ubajije kibazo ciza ariko uko je vyagenze nuko justement nkiri umwana nakuriye mwishira hamwe bita Moisson pour Christ no kuvuga iyo Moisson pour Christ ni shira hamwe ryarimo abazungu cane nabandi baciye ubwenge nagiye ndiga urabona namwe ko mwize byinshi nk'akarorero kubigisha amatamperama je sinayigeze mu ishuri nayigishwa nayo mabazungu kubigisha ivya entrepreneuria navyigira muri abo bazungu burya icongereza cinshi nzi nagikura muri abo bazungu
niyo mpamvu ubona byinshi ndabizi rero ndiko ndiga kuva ndi umwana narashaka kwiga ibintu mfisitiye umuhamagaro nkunda biri mu mpano zanje jewe sinagiye kwiga ngo nige ibyo ntafite impano no mugabo nkiri mu windwi ndavyibuka nari niga septième abavyeyi ndababwira ati jengere nige ibya ni hotelier tourisme kandi ndavyigana nibi bambwiye ati nta bwenge ufise nta n'ubwenge ufise uti ushaka kuba umugabo w'umutezi bo babona ko umugore ari wateka umugabo nawe agira ateka aca bumuboyi ntibari bazi ibi byo guhingura amaproduit umuntu ahingura hamwe usanga n'amarosete nde ya kreya ugasanga hari ibitumbura bitwa hamusatamandazi ugasanga isi yose bavyita hamusatamandazi kukubera arije nabikreye rero baranyankiye cane ndibuka guhera mu windwi jewe navyize naririhira nava ku ishuri risanzwe nkacanja ku ishuri rya hotelier tourisme na kombi n'amashuri abiri amemeta nukuvuga ndavyiga ngeze mu w'icumi naciye ntora test nabaye wa mbere muri test twe bayita test ntoye test inca ntora ko nziga hotelier tourisme nyene diregiteri niwe yabitahuye wenyene bita Kanani Robert amugo abandi bigisha baramvumye ngo hamu nta bwenge agira nubwo aci ubwenge bwo mu ishuri ngo ibi bintu ariko arashaka kwiga ngo akwiye kwiga ngo za banque et assurance ngo nibiki ndagira ati bwira abana banyu bagende kwiga banque et assurance jewe nanje nige hotelier tourisme malheureusement naciye niga indimi naciye niga lettres moderne indimi nazo narazikunda kuko biri muri mu mpano yanje ndazi nawe nigishije urazi ko impano yo kwigisha no kuvuga ndabizi kabisa mu gifaransa mu congereza mu kirundi unkubise njayo hama urumva ko nize hotelier tourisme n'indimi ariyo lettres moderne kuri kaminuza naho naciye niga nutrition et diététique urumva deja ndi umumetre cuisine kuko narabikoze mu mahoteli menshi muranziyo muri ville n'ahandi mugabo inyuma yaho naciye niga rero nutrition et diététique à l'université no kuvuga bambwiye ati hamu wowe opportunity tuguhaye hitamwo ifakirite ukeneye ndaraba kwiga za génie civile za kinti no jewe impano yanje iri mu kuvura kandi iri mu bintu nakurikiranye bijanye n'ivya hotelier tourisme bisigura caniga nutrition et diététique incamba umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa ncamba kandi nsanzwe nzi gutegura imfungurwa rero mu Burundi nibaza ko ndi mu bantu bake babaganga baba nutritioniste diététicien kandi bakaba ari aba chef aba maître cuisine kuko kuba umumaître cuisine birahushanye no mu cuisine nk'ubu wuri mu cuisine nturi mu maître cuisine mugoje ndi mu maître cuisine w'umu nutritioniste niyo mpamvu ubona nkombi na nkanavumbura kazubona malaria nkubwiye ati uyivura uko ukoresheje imfungurwa diabete tuyivura uko ukoresheje imfungurwa hepatite uzivura mu mwanya muto uko ukoresheje imfungurwa voilà rero sinize jewe ngo nizi ibitari byo ngo canikubita mu biyoya ahubwo kuva ndi umwana nakurikiranye ibijanye n'impano yanje niyo mpamvu ubona ndabikora mu gihe abandi bantu benshi usanga bashobora kwiga génie civile bakarinda bipfira arabashoferi ivyo nivyo biriko biraba kwinose n'ubu ndakubwira abo twiganye iby'ubuganga benshi usanga bariko barasegerereza ubuzi batonda ku bitaro mugojewe hari ibitaro byinshi bimaze kumpamagara hamu tuguha akazi mu bitari wacu nanka kukubera iki je suis capable yo gucreer akazi no guha akazi abantu plus de 30 personnes bahembwa kubw'ubwenge bw'iwanje no kubwo gucreer akazi kiwanje urumva nta nibitaro bike vyonshobora kumfasha nibitaro muhora mubona nkoramwo mba ngiye kubafasha service kubwo gukunda amagara y'abantu simba ngiye ngo numushahara bampemba no kuko nanje mpemba abandi muri rusangi rero uko niko nize ibijanye n'impano yanje c'est comme ça
Okay, maître murakoze cyane. Abadukurikira ndibaza arabisiguye neza. Hama reka tuve muri cuisine. Tuje muri nutrition. Yego. Muri nutrition. La majorité 99%. 99% namye ndarabibi iganiro mwamye murakora kuri YouTube ndabyihweza ndabisacinga bien ndumviriza ano na 9% abantu barajya ivoka ariko bagata urubuto sivyo none rijya voka eske niryo ikijya bajya nico gifise akamaro kanini usumbya ugo rubuto nyene ruvamwe iryo voka rutuma ico giti nyene kimera eske nizahe vitamine ziri mu ivoka nivyahe ibintu bigize ivoka canke bitekeye mu ivoka ari ama vitamine nyene ndiko ndavuga ni okay eske entre yakijya bajya zijya vuga twe tujya hamwe na rujya rubuto bata eske burya kijya tujye nico gifise akamaro kanini gusumbya urubuto rw'ivoka justement ivyo nivyo nama ndiko ndavuga uti abantu bakwiye gufungura ivoka n'urubuto rwayo ndasirinya n'urubuto rw'ivoka kuko hako urya ivoka ugata urubuto wotuma ijya voka ujugunya ugaca wirira urubuto tikuki gahamu byukuri ntababeshe ivoka ubwayo irimwe ibintu bita antioxidant nukuvuga ari byo bituma umuntu abasoda b'umubiri bakomera canke adasazagurika imburagihe ivyo bita vieillissement précoce mugabo leyerma mu rubuto rw'ivoka harimwo ibice 70 birenga ku vy'ivoka uti bigenda gute nyemba ivoka harimwo 1% mu rubuto rw'ivoka harimwo 70%. Ivyo bintu ntibihura ntibiri comparable iyumvire umwe atoye 1% uyundi agacatora 70%. Abo bantu ntibanaja hamwe bisigura ko ivoka n'urubuto ntibivaja hamwe urubuto rurimwo 70% do plus que ibiri mwivoka bisigura urubuto rero rurimwo byinshi cane gusumba ibiri mwivoka uti none gahamu rudufashiki ufungura urubuto rw'ivoka ntusazagurika abantu bariko barasazagurika bazana iminkanyari n'ibindi ufungura urubuto rw'ivoka uzubona wasubiye ibutoto akabiri karasubira ibutoto nyemba muhora mubona impene zijya urubuto rw'ivoka uzubona rwagoya gose gwishi rumunguka impene igasubira kuba nziza bijya biba ku mpene canke inka birasumba cane ku umuntu asubira ibutoto ikintu babonye cane kandi gikora ku makansere y'ubwoko bwinshi butandukanye kiri naturere ni urubuto rw'ivoka urubuto rw'ivoka bariko baradukurikirana bomenya ko rukora mu bintu vya kansere kurusha ibindi byose biri naturere rero ubudafungura urubuto rw'ivoka c'est trop dangereux uti ikindi ca kabiri urubuto rw'ivoka rurimwo fere nyinshi rurazana amaraso cane abamama bafise inda barakunda kubura amaraso bakavyimba n'ibirenge n'ibindi mugabo I beg you please koresha urubuto rw'ivoka muzodushimira mu nyuma amaraso aza ku bwinshi kandi urubuto rw'ivoka ruri mu bintu tuvuza gusumba ivoka uti nk'akarorero wewe iyo wumvise wuzuye inda uri kuratura imibe itamota neza inuka nukuvuga aho uciye ukoresha urubuto rw'ivoka ndaguha iminota 10 inyuma y'iminota 10 yanda yawe iba yahoshorotse na ya mibinuka iba yaheze urubuto rw'ivoka rero turukoresha mu bintu vyinshi bidasanzwe mu buzima bwa none niyo mpamvu tubabwira ati hako murya ivoka mugatura urubuto no turabinginze ahubwo ni mutume mutivoka mugo urubuto mugwihereze abantu baca bagira ati hamu please uraturenganya tugiye urubuto tutari impene uti mbeho ntirurura ko twumva rukata urukati iyo waruteguye nabi nukuvuga rutegure neza hama ntirukata uburyo barutegura nabwo nibaza ko nogira ko kugira bariko baradukurikirana bumve uburyo barutegura urubuto
nituri impene nituri inka ku buryo bahave bagenda bace bakatagura barya mugo hariho n'abahizi babigira sebo mugo baba barinze kajya kantu kalkata mugo hari uburyo bwinshi ushobora guteguramo urubuto uburyo bwa mbere urashobora kurapa na karape kahote cyangwa karape tomate ugashira mu masarade ubwo rubuto rw'ivoka mu masarade birasanzwe urarurya ikindi urashobora kurapa kurya ugateka mu cayi nahone it's only simple things nahone urarurya ni sawa mugabo uburyo bwizewe bwiza cyane natwe dukoresha nuko ufata urubuto rw'ivoka ukarurapa ugacugwanikira prise abego mu ahantu muhasurinye ugacugwanikira ahantu hatagira umuco w'itara hatagira umuco w'izuba hatagira hari frame milieu frame hama rukumiraho gumiyeho ucurusyesha n'imashini ugatora gafu kameze nk'ifarini ubwo rubuto rw'ivoka ruba rugifise amanitrima yose ukagwanikira ku zuba 0 ukagwanikira ku muco w'itara 0 mugabo ugwanikiye muri ubwo buryo uza gutora urubuto rw'ivoka agafu k'agafarine keza kamota neza ako gafu imfungurwa wahishije ugashiraho urarundamwo ugacuvanganya ukazubona nk'umuceri uhindutse ipirawo ukawirira nta muntu anumva ico bakoresheje isose ntutekana ubinde haje isosi hiye ugacushiramo uzubona isosi ivura ukubisemo ubugari ubumira buca mu kanwa buhita nukuvuga iyo urashobora gukora no mu muki no mu cayi icayi ugafata kagafu ugashusha amazi apana kubitekana amazi ari mu gikombe ashushe ugacushiramwo ugaca upfundikira nk'iminota nk'itanu ugaca winwera kukubera amazi ari kintu bita solvant universel polaire ari capable yo gukura amanitrima muri gwa rubuto akaja muri yamazi aho uca wihereza ico cayi byukuri ivyo byose nadondaguye ku rubuto rw'ivoka bikora ku mubiri biba biriko birakogwa wihereje kajya gafu kandi twaho turanakagurisha abazogira ubunebwe bwo kukikorera baca baza hani wacu bakakatugurira turakabaha n'akazimbutse tukabahereza bagaca bihereza mu muryango ndababazwa n'uburyo abantu uzubona bihereza ibintu bitajanye barundagira y'umunyu mwinshi aho kurundago ivyo birungo bibakiza bikabavura no gusazagurika bikabavura n'amakanseri bikabakingira n'ingwara nyinshi zitandukanye nuko merci beaucoup ego hama metre abahinga hari abahinga bagiye hamwe bo mu bihugu bitandukanye bariko bararabira hamwe bijanye na kanseri yo mu maraso yego nka bamwe bo muri Université Watero mu Buhindi Watero University hamwe na Sinai Hotel yo muri Canada na University Perugia Perugia University bagiye hamwe eske bariko barabira kujanye na kanseri yo mu maraso bafatiye ku rubuto wo tubwira ni giki bagiye kuvumbura urubuto rw'amavuka according yiyo kanseri yo mu maraso abantu juste barakora ama recherche nkuko natwe tuyakora kandi natwe turirefera ku by'abandi bagiye baravumbura Université Watero na Mount Sinai Hospital abo bose tudondaguye nabo uvuze baragiye hamwe biga ikibazo c'amakanseri yo mu maraso yo mu ibere byinshi baraba ikintu kihe kiri naturere gishobora kurinda cane gusumba ibindi ayo makanseri niyo abarundi benshi bagwaye mugabo bagiye kuvumbura urubuto rw'ivoka ruri extraordinaire mu gukora ivyo bintu gwaje kwisonga rya mbere mu gukora ivyo bintu urubuto rw'ivoka atari abarundi bake kuko benshi badukurikirana bararukoresha abategetsi bararukoresha abiyorohereje badukurikirana bararukoresha mugabo malheureusement hariho abarundi n'ubu batakikurukoresha mugabo ndakubwije ukuri hariho ibihugu byinshi uguze ivoka ugaca umutera urubuto yoca nakwirukana ti wagiye kuntera ibintu nari nkeneye gusumba ibindi kukubera iki ibyo byose bagiye gukuramwo kuvumbura ko ari byo bintu biri mu isonga mu kurinda amakanseri yo mu maraso nayo mu ibere n'ayandi yo mu bundi buremangingo voilà ibyo nivyo bavumbuye abo bahinga okay ku rubuto ikintu ndiko ndabaza eske
urwo rubuto iyo urukoresheje ni gute kora urinzo utubwira ati ruravura kanseri kanseri rurazirinda presque rurazikinga prevenir naye manitrima urwo rubuto rushira mu mubiri uburyo yaho kanseri itoshobora kwataka umubiri wawe cyane ikataka mu maraso yo ikibazo ciza cyane naye manitrima atuma ayo makanseri atagufata wikingira ayo makanseri firstly tubanza tumenya kanseri ni iki umuntu agwara kanseri iyo byagenze gute mu mubiri burya kanseri mu majambo make cyane mu ijambo rimwe ni multiplication des cellules incontrôlées kanseri ni multiplication des cellules incontrôlées mvuze selile ni iki amaselile n'uburemangingo burya nkaha undi yugwara ugakora ko agashishwa ubukuye ko amamiliyoni y'amaselile amaselile rero yiyubase aforma uyu mubiri niyo bita amaselile kiretse amaselile yo mu mutwe ayo bita amanerone yoyo atiramplasa dakura nukuvuga muga yandi maselile arakura niyo mpamvu nkaha untemye hano inyuma yaho ndakira naje urabona ko simiti nshobora kuvura umuntu agacakira mugabo ayo n'amaselile rero ndiko ndavuga mugabo iyo habaye multiplication des cellules incontrôlées iyo habaye igwirirana ry'aya maselile mu kajagari ivyo biba bikreye cancer naho cancer ziva ibyo makanseri rero arava cane ku bintu bita radiothérapie chimiothérapie ivyo bintu birakreya amakanseri cane no muri aya mavuta turya no muri ibi bintu dukunda gukoresha nuko tutavyinjiramo cane profondément mugabo tuzovyinjiramo uwundi munsi kuko nk'amavuta uyakoresheje nabi arakreya de cancer rero urubuto rw'ivoka kukubera ikintu bita antioxida nyinshi zirimo ku rugero rwo hejuru biratuma ivyo byose biba delegre ugasanga multiplication des cellules incontrôlées ntizisubiriye kuba ahubwo umubiri ukiyubaka neza ivoka abantu benshi barabesha ngira byibusha ngira ivoka iri mu kintu dushobora gukoresha muri regime kukugira umuntu yonde turamwereka ati ufashe ivoka muri ubu buryo urashobora kwiyagabanura ibiro kandi wari ufise umuvyibuho urengeje rero ivoka nuko abantu benshi batayizi ihurikiye mu ibintu by'igitangaza abantu bakwiye guprofita merci beaucoup jewe ndibuka nkiri umwana apredo 18 ans 17 nani fise plus de 90 kilo ngiye kwa muganga ndafise umudokiteri yakunda kumvura ajya muri ville w'umukoroneri kuri ico kintu vuze ati ivoka rirashobora gutuma umuntu yonda ariko je mu bintu kubera bankoreye liste y'ibintu nkwiye guheba amamayoneze amanido n'ivoka barayishizemwo none gute kubera n'abantu benshi baribaza ko ivoka riri mu bintu bishobora kuvyibusha umuntu kandi naje ndizera ko mu vyamvyibujije ivyo bivoka birimwo je narya amavoka no mu gatondo nararijya je n'amasaha y'ivoka yabaho narajya hamwe numvi hamwe unandavye po usanga sana vere sana kavoka mu maso kubera kugivoka cyane muri ubwo buryo uwo muganga yambujije mu ivoka none ko mwebwe nka maître mutubwiye ati reshobora kuba mu bintu vyondesha kandi nanje umva narijya cyane hakunda nkavyibuha eske nije narijya nabi najya nyinshi canke bimeze gute mbo ntiwarya nyinshi ntiwarirya nabi siryo wajya ryonyene wararya mayoneze wararya manido wararya amafiriti wararya n'ibindi n'ibitumbura n'amata n'ibindi rero justement kenshi kwa muganga ugiye ugwaye nka diabete canke nka hypertension bakubwira ngo ry'imboga n'ivyamwa kuko ntibize ivya nutrition dietetique ni nkuko ugiye ku umugeneraliste juste ntaba afise point fort arimwo aba yize byose muri ruvangi ntaba ari nutritioniste ntaba ari ophthalmologue nta oya aba afise
ntaba afise ahahagaze. Rero kenshi baca bakubwira ati genda ukora ibi nibi mugo babikubwira muri rusange. Abandi baciye ubwenge baca bakubwira ati genda ushikire umunutritioniste abiguhokomande ivyo ufungura wonde canke uvyibuhe. Hariho kwiyondesha wiyononye, hariho no kwiyondesha utiyononye. Rero barashobora kukondesha uwiyononye kukubera iki atari byo bize. Rero ivoka ntirivyibusha, riri mu bintu ahubwo bishobora kugabanura umuntu, kuko ibintu bivyibusha cane ni ibintu birimwo lipide na glycide cane ku rugero rwo hejuru. Nk'uburiye ibisuguti bikozwe n'amavuta n'isukari, ivyo biravyibusha. Mugabo de contraire amavuta ari mu ivoka nukuvuga uwire d'avoka yoyo ntabwo akreya ivyo bita LDL low density lipoprotein, ibinure bibi mauvais cholesterol, no, ahubwo akura n'ibinure bibi mu mubiri w'umuntu. Bisigura iki ivoka ntiriri mu bituma umuntu avyibuha, no, ahubwo ivoka riri mu bintu bituma umuntu agira pont nziza, uruhu rwiza kandi adasazagurika buri gihe kandi ameruka. Na jewe kuva ndi umwana baguma bambwira ngo ivoka ngo iravyibusha, ngo gumujya ngo amavuka ngo uzovyibuha. Mugabo reyerema scientifiquement angiye kugira amahosheshe no kwiga ivya nutrition dietetique nasanze do contraire siko biri, ahubwo rirakora mu bintu bituma umuntu yonda. Bisigura iki rero wewe ushobora kuba wavyibuhijwe n'ibindi, kuko kuvyibuha no konda ni processes. Ntujye ikintu kimwe ngo uravyibusha ubwo nyene canke ngo uronze ubwo nyene. Ushobora kurya iyo voka mugo ukombina n'ibindi, ivyo bigatuma reyerma uguma umuvyibuho ari wose. Na twebwe umuntu aje ngo tumushire kuri regime turamwereka ivyarya n'ivyo atarya, mugabo bijanye n'umubiri wiwe, kuko hariho amanitrima no kubuza ugacugira ico bita carence de nutriments dans votre corps. Ugaca ubura ingaburo mu mubiri wawe, ugaca ugwaragurika, ugaca ugira izindi ngorane. Mugabo ndaba umubiri wiwe umeze gute, ndamuha iki, ndamubuziki, ndashobora kukondesha ivyo uguma wifungurira kandi neza. Mugabo nkaraba le calories ukonsoma ku munsi nizo uza gutakaza. Nuko merci beaucoup. Ego ikindi kibazo nibaza kari naco cyanyuma. Iyo turiko turatembera mu masoko turakunda gusanga amavuta yanditse ko avoka, avocado, utuntu nk'utwo. Eske ayo mavuta yajya amavoka nyene, ajya amavoka twe tujya, eske ajya amavuta bayakura muri bijya bishishwa canke oya bijya vyo tujya vyo nibo shobora kubikora musi nibaza. Eske ava muri rya rubuto canke ava muri rya kushe y'inyuma? Hoho ayo mavoka afise nitrima izo shobora kugira akamaro mu mushatsi. Ego ku mubiri wawe tubwiye ati none afise akamara kayo shobora kugira akamaro mu mushatsi, umushatsi ko umeze neza. Kenshi na kenshi urabona ko n'abantu bayijukira bayagura cyane. Ego dushaka kumenya n'igihe ibanga riri mu mavuka ishobora gukora mu mushatsi w'umuntu. Oh, merci beaucoup. Justement muri promotion yawe igihe wiga ivya cuisine na nutrition na entrepreneuria ntitwabashiriye mu gukora uwire d'avoka uyikoreye. Mugabo abariko barigiye promotion ico cigwa kirimwo uburyo wofata zijya avoka nyene ubona muhira ukazikuriramo ijya uwire d'avoka nziza cyane atamananiza namwe abayemo. Ikintu noshimika ko novuga rero niki uwire abantu bose irya uwire ibivuye mu ivoka, mu rubuto, mu mabishishwa no muri irya avoka isanzwe iravamwo nayo uwire. Mugo kenshi banayakura muri irya avoka iribwa. Nukuvuga uwire rero ni nziza cyane ku rukoba no ku mishatsi no ku nzara no ku magufa. Mugabo bivana n'ingene iteguwe. Hariho ibintu bita uwire vegetale d'avoka raffiné, ko kantu ndagasurinye raffiné. Raffiné bisigura ko caciye muri raffinage, cataye amanitrima. Nukuvuga kigarutse ari ikintu simple, atamanitrima arimwo, harimwo duke cyane.
rero iyo ukoresheje uwire d'avocat extra vierge bio ça c'est d'objet très bon iba iri naturere ibitigeze ica mu mahinguriro amanitrima yose tuvuga abarimwo ayo mavuta rero niyo dushobora gukoresha ku mavoka ayo mavuta turakorana massage ayo turashobora kuyakoresha muri massage mugabo ntabararya amavuta yariyo yose ntitugenda kugura rya mavuta yose kuko ibintu vya mbere ba pirata kwinosi uwire barazive pirata yaba uwire d'avocat uwire d'olive n'ayandi mavuta meza afise qualité barayapirata abantu bagaca bagura ibiri hafine bazi ngo nibiri original mugono uti none bikora ku mishatsi kubwe buhe buryo ko tubona benshi bayagura bayakoresha ku mishatsi burya imishatsi irasangira cane ingaburo n'imitsi n'amagufa n'inzara iyo ikihurikiyemo cane n'ikintu bita calcium calcium uyibuze amenyo yawe aba bizarre araregarega bikaba birabi birebire calcium uyibuze no mu nzara biraboneka kubuze calcium je ndashobora kuraba inzara nkabona ko ugwaye nkawe we ntugwaye inzara zawe zirakomeye z'abazungu mugabo iz'abazungu iz'abarundi baciye ubwenge nukuvuga mugabo hariho uyundi ndaba ku nzara nkaca mbona ati arabuze aya manitrima swati arabuze calcium ndabye inzara ziwe rero no mu mushatsi ndashobora kukuraba nkabona ati arabuze calcium cyangwa ayandi manitrima mu mushatsi rero iyo calcium mwivoka irimo cyane niyo mpamvu iza gukontribuwa mu gufasha umushatsi n'uruhu n'inzara n'amenyo irakontribuwa cyane ivoka muri ivyo bintu merci beaucoup cyari cyo kibazo cya nyuma maître ikintu nagomba gusaba hari abantu bagenda bibaza ngo amagara yabo ameze neza barakomeye je nka jewe ndavye urabona ko je amagara yanje ameze neza wenda ndabona ko umeze neza muganda ndabona ko hari utugwara twinshi no kuvura ntutumbarize hano turi private nkuravye mu maso nkuko ndashobora kubona balance y'ikintu bura muri wewe nkuravye uku ndabona ati urashobora kubura ikiniki rero sino bikubwirira kuri kamera canke ndabikubwirireho mugabo biragusarisha uyavuga nka tubiri tudasarisha tubiri tudasarisha reka simvuge byinshi kukugira gusa twumve gusarisha hano none nkaka kantu wambaye ako gafashiki ako mbo juste akanagapima ni appareil ipima dukoresha gupima tension none nka jewe nyinshi ite tension canke tension yanje ubona igeze nka tension yawe irarenga oya pima turabi pima tubihweze reka turambo en fait tension tugaza gutora iyiri muri hejuru ya 13.5 uzoba uri muri tension irenga 13.5 kuduga yego nukuvuga kandi aho turashobora kugira gute kukuvura ikiri hafi kuko hypertension hariho urugero ibiriko dushobora kuyivura mugabo hariho n'urundi rugero igerako tutayivura ahubwo tugufungurira ntigutere amaefe shiramwe aha tugupime uraza kubona kuko hypertension nta ngorane nta bintu byo gufungura n'ibiki bituma mugabo reyerema iyaba ari diabete niyo twagusaba amaraso n'ibindi mugabo tension urashobora kugira icara neza position assise okay aha ni sawa hama tugaca dukora mu kugupima tension uku ici kubana ni sawa ibiri kiragira gute ibiri kwarahiga amaraso imitsi ukwitera bica vyafisha aha dans quelques secondes urabona biriko biraharura ucubona yuko uri muri hypertension canke hypotension wabonye wewe uri muri 16.0 bisigura iki uba normale uri kuri 13.5 mu ntambara uteye muri 16 urumva ko abari izindi ngorane urabona ko iyo
uri bisigura iki ko umutima wawe uri muri hypertension mugabo birashobora kudevya bivanye nuko wiyumva ubwo nyene nk'ubu wagize ubwoba birashobora guca bigira canke uri stress ubwo nyene canke uri kuriruka muri sport birashobora guca biduga mugabo reyerema iyo utuje ukaba uri normale uko ugaca ugumutora ibi c'est très dommage ikindi twobwira abantu tension iri nyegeza iri mu bipimo vy'inyegeza urashobora gupima rimwe kabiri gatatu kandi ukaza gutora araronge iri mu kuguhitana rero vyiza mwo kwipimisha régulièrement twebwe tubipimira is like for nothing mu gufasha abanyagihugu rero za muri pimisha tension za muracani wacu tubapima tension na za diabete n'izindi ndwara kukugira mumenya amagara yanyu ukwari ariko ntugira ingorane aha irashobora kumanuka bivanye n'imfungurwa tuza kuguhokomanda ushobora gufungura mugabo ntufitine kwisumba ariyo ngwara abantu benshi baraba ngo tension ngo hypertension ngiza kugwara ngo umumama ngo naka no umwana umuntu wese arashobora kugwara iyo ngwara kandi izo kugira nabi usange waguye mu vyago mugabo bimenye hakiri kare umenye kwikingira no kwivura hakiri kare merci beaucoup bakozi bacu ba TV yacu Wide Vision TV murabona kino kiganiro dukoze cyane reka tumushimire cyane ariko tunamusaba ati maître wowe urazira umutama wanje niyo nagaruka ngira ngo usaba ikiganiro nibaze ko ni wa muhungu wawe ntuzonyankira nta ngorane mugenzi natwe turifuza ko abanyagihugu bakira ibiganiro nk'ibi bigaca ku ngurukana bumenyi ku mbuga nyinshi kukugira abantu bajijuke by'ukuri turafise umutima wo gutuma amagara y'abantu aroranirwa ku buryo bw'uko ingwara zigabanuka benshi ubukene bafise buterwa n'ingwara bamamwo buri mwanya buri segonde mugabo izo ngwara 99% kwijana no gufungura nabi no kubaho ubuzima atari bwo rero reyerma tuzoguha ikiganiro muhungu wacu Imana iguhezagire twigishije ubutera imbere Imana iguhezagire nawe uno munsi turakoze ku kiganiro kujyanye n'ivuka ejo tuzokora ikindi so mubandaye mudukwirikirana kuri TV yacu Wide Vision TV ciao ciao turabakunda cyane merci beaucoup